nukuvuga ico wahawe n'ubuhutu Imana iraje kukikwaka, ico wahawe n'ubututsi Imana iraje kukikwaka. Shiti niwapfukama ugasenga ukinginga Imana timana nkura ku muvumo. Nyamba uri umushinga amateka wabuhawe n'ubututsi uragaba wikureko uwo muvumo. Nyamba uri umushikiranganje, nyamba urinde, nyamba uri kintuki ukaba wagishizweko n'ubuhutu cyangwa ubututsi uragaba. Imana yahagurutse kugira ngo byose ibitunganye neza. Ico kubera ciza umvira ijwi ry'Imana wikureho umuvumo w'ubuhutu n'ubututsi, kuko icyo wahawe biciye mu bwoko bigiye kucyakwa. Icyo wahawe cyose biciye mu buhutu cyangwa ubututsi uragisezerera nyamba udapfukamye ngo wihane. Birababaje cyane kubona abantu bitwa ngo n'abaririmbyi, ngo n'abasenzi, ngo n'abapasitori, ngo n'abavugabutumwa ari bo bagiye kubigenderamwo, kuko ari bo batumye izina ry'Uhoraho ritukwa, kandi muri bo akaba arimwo bahagurukamwo bakigisha ibintu by'ubufindo bifinditse, bashaka kunegura ab'Imana yatumye. Imana idutabare. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kuntera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Uyu muteramyi w'irembo ry'igisagara ahamagara n'ijwi rirenga ku isaha ya nyuma. Mbonye umuteramyi w'irembo ry'igisagara ahamagara n'ijwi rirenga ku isaha ya nyuma. Abagomba kuja mu gisagara nimunyaruke, kuko bugira bugoroba irembo rice ryugagwa. Abagomba kuja mu gisagara nimunyaruke, kuko bugira bugoroba irembo rice ryugagwa. Nitegereje abaririmbyi mbona bidibamiye, ukamenga ivy'imburi ntibiberekeye. Nitegereje abaririmbyi mbona bidibamiye, ukamenga igihe c'iherezo ntikiberekeye. Ndaraba nkagira agahinda mu mutima, nkibaza igituma imvura ibashika ko ntihagira uwumvira. Ndaraba nkabonana n'umwe abibabaye, nkibaza igituma imvura ibashika ko ntihagira uwumvira. Nitegereje abasenzi mbona bidibamiye, ukamenga ivy'imburi ntibiberekeye. Nitegereje abasenzi mbona bidibamiye, ukamenga igihe c'iherezo ntikiberekeye. Ndaraba nkagira agahinda mu mutima, nkibaza igituma imvura ibashika ko ntihagira uwumvira. Ndaraba nkabonana n'umwe abibabaye, nkibaza igituma imvura ibashika ko ntihagira uwumvira. Nitegereje abapasitori mbona bidibamiye, ukamenga ivy'imburi ntibiberekeye. Nitegereje abapasitori mbona bidibamiye,
ukamenga ivy'imburi ntibiberekeye. Daraba gira agahinda mu mutima, nkibaza igituma imburi bashikako ntihagira uwumvira. Daraba ntabonana n'umwe abibabaye, nkibaza igituma imburi bashikako ntihagira uwumvira. Nitegereje nabungere mbona bidibamiye, ukamenga ivy'imburi ntibiberekeye. Nitegereje nabungere mbona bidibamiye, ukamenga ivy'imburi ntibiberekeye. Daraba nkagira agahinda mu mutima, nkibaza igituma imburi bashikako ntihagira uwumvira. Daraba nkabonana n'umwe abibabaye, nkibaza igituma imburi bashikako ntihagira uwumvira. Nitegereje ishengero mbona gidibamiye, ukamenga ivy'imburi ntibiberekeye. Nitegereje ishengero mbona gidibamiye, ukamenga igihe c'iherezo ntikiberekeye. Daraba nkagira agahinda mu mutima, nkibaza igituma imburi bashikako ntihagira uwumvira. Nitegereje abarundi mbona bidibamiye, ukamenga ivy'imburi ntibiberekeye. Nitegereje abarundi mbona bidibamiye, ukamenga igihe c'iherezo ntikiberekeye. Daraba nkagira agahinda mu mutima, nkibaza igituma imburi bashikako ntihagira uwumvira. Daraba nkabonana n'umwe abibabaye, nkibaza igituma imburi bashikako ntihagira uwumvira. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Niyo ndirimbo kumbure ushobora kuba wewe uyizi ukundi, ariko njyewe mpwemu w'Imana yayimpaye mubwo buryo. Abantu baridibamiye, abantu barasinziriye mu byo kuririmba, abantu barasinziriye mu byo gusenga, abantu barasinziriye mu byo kuzingurura Bibiliya bakigisha abandi, ariko umunsi mubi ubegereje, kuko ubwenge Satani yasutse akabusuka bukinjira no mu bantu b'Imana, bagatwagwa akayombekere, ariko bigira yuko bari kumwe n'Imana. Imana idufashe. Ni indirimbo ngo nitegereje, aritegereza, Imana iritegereza ikibimuko. Abo twayaze mu vya mbere murazi ndababwira ati jewe hari bukorasi Imana yagenda irampa nsinziriye cankwe ndahantu, nuko nivyo vyaje uko. Imana edutabare cane. Benshi barasinziriye, ariko ibi ni birebire, tuzobigarukako igihe cyabyo kigeze. Twari tuje kugira ngo tubandanye tubura, kugira ngo twinjire neza mu byo gusobanura neza iby'amoko y'Abahutu n'Abatutsi, kugira ngo usenge uwo muvumo w'Ubuhutu ukuveko, kugira ngo usenge uwo muvumo w'Ubututsi ukuveko, usigare witwa Umurundi, hanyuma usenge kugira ngo Imana iguhindure ihanga ryera ryayo. Imana idufashe cyane. Turasoma muri Ezekiyeli 12 durahera kuri 26. Aravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako, riti mwana w'umuntu, erega b'inzu y'Abisirayeli, erega inzu, yerega ubwoko bw'Abarundi, bavuga
ng'ivyo weretswe bizoshika iminsi yigiyeyo, kandi ngubura ivy'ibihe bikiri kure. Nuko rero ubabarire, ati uku ni ko Umwami Uhoraho agize, amajambo yanje yose nta na rimwe rizosubira kurekerwa mu rutendeko, ariko ijambo nzovuga rizoshika, ni ko Umwami Uhoraho Nyen'ingabo agize. Turasubiramwo mu izina ry'Umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti, mwana w'umuntu, terega ab'inzu y'Abarundi baravuga ngo ivyo weretswe bizoshika iminsi yigiyeyo, kandi ngubura ivy'ibihe bikiri kure. Ngubura ibihe bikiri kure. Nuko rero ubabarire, ati uku ni ko Umwami Uhoraho agize, amajambo yanje yose nta na rimwe rizorekerwa mu rutendeko, ariko ijambo nzovuga rizoshika, niko Uhoraho Umwami Nyen'ingabo agize. Imana idutabare, Imana idufashe cyane, idutabare cyane. Abantu baramenyereye Imana, abantu baza bavuga ngo bakarorera ko bishika bakabura. Benshi Imana yagira batuma bagategereza ko ivyo bintu biba bakabura, hanyuma rero bakaza bakabura ari Imana yabatumye. Bamwe mukababwira yuko ari abavugishwa b'ibinyoma, kubera mubonye ibyo bavuze bitabayeho, kandi ari Imana yabonye ng'abantu bariko barayitakambira batarinjira neza, kugira ngo ibahe umwanya wo kwinjira bisengera Imana, bahagarare neza, bihane, biyambure icitwa ikizira cose. Birababaje kubona abantu bataramenya Imana, abantu Imana yaravye mu mutima ikabona atuyu n'ahari mu vyaha ejo azokwihana, atuyu ntaramenya, reka ndamushireko ikimenyetso kugira ngo ejo niyasobanurirwa ivyanje azamenye. Birababaje cyane kubona abantu bitwa ngo n'abaririmbyi, ngo n'abasenzi, ngo n'abapasitori, ngo n'abavugabutumwa, ari bo bagiye kubigenderamwo, kuko ari bo batumye izina ry'Uhoraho ritukwa, kandi muri bo akaba arimwo bahagurukamwo bakigisha ibintu by'ubufindo bifinditse, bashaka kunegura ab'Imana yatumye. Imana idutabare. Umunsi umwe ndagendererwa, ndahabwa ibibazo ngo mbega uwugaye uko imodoka iriko iragenda, akavuga ngo irya modoka, niyo mvugo usanga dukoresha, ng'irya modoka ngigenda nabi. Mbega abagaye imodoka cyangwa abagaye umushoferi? Nawe niwihe ikibazo ngo mbega umuntu iyo akengereye inzu umuntu atahamwo, inzu umuntu atahamwo, ng'irya nzu nimbi, mbega abagaye inzu cyangwa abagaye nyene kuyitahamwo? Inyishu nawe uca uyiha, ati mbega iyo umuntu avuze ngo irya nzu yubatswe nabi, muragaba mu bitandukanye, hari ugukengera inzu kubera ngo isa nabi n'ugukengera ukuntu yubatswe. Ngo mbega iyo umuntu akengereye agakengera inzu ngo irya nzu yubatswe nabi, abakengereye inzu cyangwa abakengereye uwayubatse? Aho nawe wihe inyishu. Ego ngo umuntu none iyo akengereye
agakengera nguko igare twose turarizi riko riragenda, ngo iryo gare ngo rigenda nabi. None abakengereye igare cyangwa ikinga cyangwa abakengereye uwuritwara, ngubu ubufindo burimwo. Abo mwagiye murakengera mukabakengera bakaboneka nk'abantu batarabitse, kumba ari Imana yabatoranije. Ntimwakengereye bo, mwakengereye Imana iri muri bo. Hari abantu bagiye baratumwa, muca mubona si ba bantu b'abasirimu, si ba bantu basobanutse, mubakubita ishoti. Maze Imana rero mu gukora ikorera mu bufindo. Kuva kera hose itora umuntu w'inkengerwa, tica ngaha ndagutume, kandi nikikora niko ijambo ryayo ryanditswe ngo yarondeye ibinyantege nke kugira ngo imaramaze ibinyenkomezi. Hari abantu mwagiye mukengera bivanye n'ibintu bariko baravuga, mukumva ngo ntibyari bibereye uko babivuga uko. Tihari abantu bapfayo kurofombokwa ngo nk'iki ntiyari kukivuga uku, basi yari guhiga ingene akivuga gifobetse. Nukuvuga bisana niki na ya modoka, imodoka ngigenda uko nyeneyo ashatse, kandi wewe ushobora kwibwira ngira kiragenda nabi, kumva umushoferi wewe abona kwigenda neza. Mbega ngo umushoferi ninde? Ni umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo, ngo niwarongora inkwemu y'uwo muntu kuvuga uko agomba. Hari benshi mwagiye mucira imanza, mukabacira imanza ngo ntibazi kuvuga, ngo bavuga nk'abiyahura, ngo ibyo si ibintu yari kuvugira mu bantu, ngo ibyo si ibintu yari kuvugira mu ishengero. Imana idutabare, idufashe cyane. Rero bijyanye ngo n'iyi nzu uko yubatswe ukayikengera, uko uwo muntu ariko avuga ibyo bintu ukamukengera, urumva n'abavugishwa b'Imana b'iki gihe ngo sinzi ingene bameze. Imana idufashe, idutabare, kuko bavuga ibintu babyeruye. Hari n'abantu rero kungena Imana byagenze, baza nko mu bicaniro, ndabisobanura aho Imana yashavuriye, kubera Imana yabahaye amaso abona, barimwo umwuka wera, ibaha iyo ngabire, bakaca bafata nk'abasambanyi bari mu ico gicaniro cyangwa mu ishengero, mukaca mubacira imanza ngo uko siko bigenda, ngo urumva ngo urutonde ngo byose ngo ni mu rutonde, ngo nukubaha ngo inzego, ngo urumva ngo yabikoze nabi, ngo kirazira kugaragaza ngo umuntu ibintu nk'ibyo by'insiguro nyinshi mukabagaya, kandi atari bo aba ari Imana ngo yabuguruye amaso, kuko ubwabo ntiboshobora kubabona atari Imana yabuguruye amaso. Aho ndaburiye abantu cyane cyane b'abarongozi mu bicaniro, cyane cyane b'abapasitori. Hari n'abandi mwagiye murimba amajambo y'Imana, abandi murabasagamura, abandi mu bikorwa, mu bijambo baraceceka, kugira ngo nta muntu ashobora kuzimya mpwemu yera. Mwumve rero tugisobanure, kuko ngo kugira ngo ntibatunture, Imana iciza ikabakorako, igahagarika irya ngabire kuguma ikora. Abatabizi rero baca bavuga ngo kuzimya mpwemu yera. Oyaye, ngo nta muntu ashobora kuzimya mpwemu yera, kuko nta muntu afise ububasha buri hejuru y'Imana. Ahubwo kugira ngo Imana ntihombe ngo urya muntu ahava atuntura, ahava bivamwo n'iby'agakiza, mpwemu yera Imana ikiza ikamuwambika muri we, agaca abaho mu gahore. Iyo ni imburi yanyu, birakuraba rero. Imana witature nayo. Turabandanye rero ku mburi y'abahutu
n'abatutsi, ko ndavuga yuko umuntu wese yosenga akikurako uwo muvumo w'ubuhutu n'ubututsi agasigara ari umurundi. Yego, Imana igufashe igutabare. Nuko rero twavuze yuko duca twinjira mu ntangiriro zina. Jewe nakuriye mu muryango bafise uwo muvumo w'ubuhutu, kuko nakuriye mu muryango batubwira bati wewe twebwe iwacu turi abahutu. Rero ica nza kwisanga ndi mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Icyo gihe hariho ikiroberi kigwanya igihugu. Icyo kiroberi naco yari FNL na CNDD-FDD, ariko ntiyari bwitwe CNDD-FDD, yitwa CNDD. Nuko rero nisanga mu gisirikare. Rero nabaye henshi cyane, kandi sinari umusirikare, nari umwana, ngira ngo noba narifise nk'imyaka hagati ya 15 cyangwa 12, sinashoboye kubirimbura. Imana ikoresha ubwenge bwayo inza kubajamwo, ndababamwo, intwara kw'iryo shure ritari ryoroshe na gato, kuko hari ahantu ho gusonza, hari ahantu h'imvura, hari ahantu h'urupfu, hari ahantu habi cyane rwose, hari ahantu hatari aho kwipfuzwa, kuko twarya imyumbati niyo yari dutunze, ko ntiwashobora gucana, ucanye waba beretse umwase aho uri bakaba bahateye amabombe, warya ibintu nk'ibyo. Ariko iyo turi muri mw'ico bize secteur vert, ni kuvuga n'ahantu umwasi aba yarakumiriwe ku birometero byinshi cyane, niho twashobora gucana tukotsa ibigori, cyangwa tukagira tukotsa ibitoke, cyangwa twarosa inka cyangwa impene tukabaga. Aho Imana yaba ikoze cyane, Imana ishimwe. Kuko ibi bintu ngiye kuvuga ni ibintu imbura ikomeye, iri mu bintu byatuma mpazana nkatinya kuvuga, kuko navuga ati jewe ibintu birakomeye cyane, inza kuvuga ibintu n'ubu sindabivuga, muraza kubyumva. Reka twinjiremwo, ndeke guca mu majambo menshi. Rero jewe nabanye n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, mbana nabo. Jewe mu muryango navuyeyo mfise message yavuye kuri Satani, yavumye abarundi ngo n'abahutu. Hanyuma rero narifuse, tubana nabo batanzi hafi imyaka 4 yose. Aho neshi nabaye uri umuntu w'umuhutu, uri umuntu Satani yabwiye ko umuhutu, uhaciye wabupfuye, ni heshi cyane. Nabanye nabo, mbana n'abana babo bantu Satani yitswe abatutsi, barabyemera kandi barabigendera, barabyakira. Twabanye n'abana babo, nabo ubwabo nyene bakuze, nkumva imigabo yabo, ariko jewe nkibaza ngo none ni kubera iki je batamenya ko ndi umuhutu? Reka mbe nitwaza iryo jambo kugira ngo mubitahure, kuko Satani yaramaze kuroga benshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero nkavyibaza ati none ni kubera iki jewe batamenya ko ndi umuhutu? Nkumviriza rero, hari abana twabanye bo ku Ruhororo Ingozi, murazi ibyabaye ku Ruhororo Ingozi, nta n'umwe yovyibagira. Rero niho hantu hakubititse, ngira mu gihugu cy'u Burundi babonye inabi ya Satani. Rero abana baho nkumva imigabo bavuga, niyo baba bafitiye abahutu. Mugabo Imana nayo ifise icyabona yazanye muri bo,
kugira ngo uno munsi kiza kivuge ko ata bwoko buriho, kuko mutamenya ko ndi umuhutu, ko navuye iwacu. Satani yarahaye mesaje umuryango ngo murabahutu, hanyuma nabyo bampaye mesaje ngo ndi umuhutu, ko mutamenye. Nabanye nabo henshi cyane, nabaye ahantu uhaciye uri umuhutu wacupfa, nabaye henshi cyane, za Bujumbura Rirari narahabayeho, hariya makomine yo muri Sare, hariya mu Kabezi, murazi intambara zabera mu Kabezi, mu Gitaza, hariya za Mubone, hariya hose narahabaye, tubana nabo mu Masase, za Mutambu, amakomishine menshi yo muri Bujumbura Rirari ndayazi, za Mubimbi, aho nyene narahabaye, aho za Bugarama, aho za Teza, hari nko muhira, mu Masase, mu Mvura, mu Nyota, kuburanirwa ibintu birebire cyane. Habaye ngaho za Muzinda, aho za Nyabunyegeri, aho benshi bakunda kuvuga ngo Mwitenga, murazi byabereye Mwitenga, si byiza cyane. Aho hose narahabaye, aho kwijite, ndabona za ikomine za Bujumbura, za Mutakura, hose ni henshi cyane, ni henshi cyane nabaye. Aho za Kamuha, hamwe bavuga ngo biciye ngo Melchior Ndadaye, iyo kambi narayibayemwo. Aho za Musaga ndahaze nko muhira, aho hose, aho za Kamesa, aho za Buhonga, aho hiyo Magembe, hose imisozi yose nka Rirare nari ndayizi, tugendana nabo. Za Bubanza, za Cibitoke, aho kwiranda hose narahabaye, mu Mitakataka hose ndahazi, aho hose Centre Bubanza, za Cibitoke hose ndahazi cyane, za Risendora ndibuka tubwiye nyene muri mission nyene ya operation, kubera igisirikare ayo mabatero twajana by'ukuri bari bazi ibintu by'intambara kandi ntibakangwa n'urusase, bari abantu bari determine ku ntambara, kuko aho bumva rukambanye ubwo nyene baca bagira organisation mu gihe bivanye na situation y'imigwano yabirikiraba mu gihugu. Hariho narigiye turiko turaganira, aje avuga ngo ngo wari muri abatayo, ngo yari ngo Colonel Rumonge, aca randondera ibya Colonel Rumonge, ngene yari umuntu w'umurashi akurashe atahusha, naho wari kuba uri mu bantu sinzi kakiriho. Ibyo byose murumva ko ndabizi. Ibi ndiko ndabivuga kugira wumve Imana ingene yateguye ibyabona byo guhinyuza ko ata bwoko buriho, kugira wewe uri mu bwoko wumve neza ko ibyo urimo ari umugambi wa Satani. Wicare wivumure uvuga ati sinkira umuhutu, sinkira umututsi, je ndi umurundi, kuko ibigiye kubaho bene da ni ibintu bikomeye. Imana irikiraburira abantu binjiye mu ishengero baguma n'ubwoko, bakigisha iby'ubwoko, mugabo ubwoko nabwo buri muri bo. Ni ibintu birebire. Imana idufashe idutabare. Aho nyene narahabaye, za Cibitoke narahabaye, za Bukinyanana, za Mabayi, mu Byumba aho hari ahantu hagenda habera imigwano, aho za Muzinda, murazi hose, zo kwiranda, aho hose Gihanga nagiye ndahaba hose, aho za Rukoko nta na hamwe ntabaye. Muzi byagiye birabera za Manyenye, Ibuga, aho sindiko ndavuga n'intara, n'ahantu hagiye habera imigwano imeze nabi, imigwano mibi. Imana idutabare. Za Rutana hose nagenze henshi cyane, turi kumwe n'abasirikare, turasa dutongora, nukuvuga icyitwa umuhutu. Imana idufashe idutabare cyane. Rero abatutsi
babandi Satani yitwa ngo abatutsi, babandi iryo zina kandi ari abarundi, bari bafise imigabo ati twebwe tuzorasa ku buryo umuhutu yiyomora adasubira kugaruka mu gihugu dusigare tuciganziye. Babandi Satani yabwira ngo n'abahutu nabo bari bafise imigabo ati tuzorasa twinjire twice dukombombore icitwa umututsi, hanyuma dushike mu gihugu natwe tuganze tubeho. Imana idufashe dutabare cyane. Rero bene data, n'igihe rero Imana burya iza yararondeye n'ivyabona bizobatsindisha imbere y'ijuru. Ntawe uzorekarama ngo urumva ngo jewe ngo mu muryango ngo byari bimeze kuki, ngo nico gituma ngo naharaniye ubwoko bwanje. Imana igutabare igufashe wivumure. Twagendanye nabo rero twumva imigabo n'imigambi, narabaye mu masite menshi, aho kwiranda narabaye, hariho ikirindiro, tugatembera muri site, twari dufise n'abana b'abagenzi tugendana, n'abana bakurikiye abasirikare kubwo gutinya ibyaba biriko biraba mu gihugu n'ibyo babonye byagiye biraba kuri bene wabo, kuko baca bavuga ati reka tugendane n'aba bafise ibigwanisho, bakaca boma inyuma y'abasirikare. Nabaye ngaho za Gihanga, hari isite, aho se narahabaye. Imana yantwaye ku ishure kugira ngo nige menye impe n'uwundi mutima ngira utameze nk'uw'abandi bose, kugira ngo ntahure imigabo n'imigambi ya Satani n'abasataniste. Rero umwami w'abami Yesu Kristo yarabinyeretse byose, abincishamwo ntabizi na gato, ariko rero mu nyuma niho yaza kunyiyereka. Umwami w'abami Yesu Kristo yaranyiyeretse turi mu ntambara, ndamubona mw'iryo yerekwa. Rero haca habamwo umuntu avuga ngo uriya uwitegereza ni umwe Yesu Kristo bavuga. Nanje ndamwitegereza bene data, kurya Daniyeli yamuvuze ngo mbona uwuje asa n'umuringa. Sinzi ko murabona umuringa ingene usa by'ukuri. Yesu mugabo bivana n'ubwiza ashaka kuzana na ngakwiyereke, ashobora kukwiyereka bimeze uko, ariko yari mu bwiza butangaje bw'umuringa. Kandi amasezerano yampaye yo gusubira ku ishure byose narasubiyeyo, kuko njewe nagiye gukurikira abasirikare umwaka wa mbere, ngira niyo myaka 15 ngira ntiyari bwashike, kuko ico gihe byaciye bipararangana, amashuri arahagarara. Ico gihe nari niga mu wa mbere ndavyibuka, n'umwaka ntiwari bwahere. Hanyuma rero nza nisanga mu gisirikare kubera ubwenge bw'umwami w'abami Yesu Kristo. Tumaze ico bita programme de démobilisation des enfants soldats ibaye, naciye ntaha maze gushika hanyuma cenza gutangura ishure. Ntangurira mu mwaka wa 3 nize n'uwa mbere ndahumare. Murantunga natanguriye mu mwaka wa 4, mu wa mbere sinari nahize ngo ndahamare, mu wa 2 ibyo byari imigani, mu wa 3 byari imigani, ariko icantangurira mu wa 4 kubw'ubugombe bwa Yesu Kristo. Naho muzoza nkabereka amabirete, igice ca mbere naramenye, icya kabiri hoho byari iby'uwanje no kwishure. Muzoze ndabereka amakaye nagenda ndonkeramwe amanota. Nuko rero umwami w'abandi kubera afise inzira nyinshi acanishamwe abantu bagasonza, bakagira umubabaro, bakagorwa, kugira ngo ico gihe kigeze batabare abandi. Rero mwene data,
inje kukuburira. Ibi bintu rero ngira mvuga imbere nibyo byatuma nanga guhaguruka ngo mvuge, kuko byari ni ibintu ngiye kuvuga bikomeye. Rero nagira ndakubarire, nagira ndakwingingire mwene data, wewe witwa umurundi, uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri Aziya, uri muri Europe, ahantu hose uri, ushake ngira ngo ube waragiye no kuba kwa Satani, bikiraguza kuba utarapfuye ukiri muzima, wewe inkota y'Imana ntawe uza kuyicikira. Icyo bigusaba kwinginga bikuviriye mu mutima, witandukanye n'umuvumo, uvuga ati njyewe sindi umututsi, njyewe sindi umuhutu. Imana idutabare cyane. Aho rero nibyo aho ni naye ndende y'imigwano twagiye turacamo, kuko hari byinshi cyane nigeze mvuga kubwo kuziganya umwanya, kuko nta nkoho iriho yo mu gisirikare nkeka narizi kuromona. Iyo ni terume ya gisirikare basi gusambura. Haba zijya zinini, zimwe mwitwa ngo na mazegebu, zimwe mwitwa ngo na mazebu, n'ibindi sinzi ko bazita, n'ibyo mwitwa ngo na mopwetrane, ibyo mwitwa ngo na mamage, ibyo mwitwa ngo na mamiri crashe, ibyo mwitwa ngo na madragonove, na kimwe ntazi cyo muri byo gusambura no guteranya, kiretse ari nka version nshasha ibaho yoba yaraje ntazi. Nukuri rero ibi Imana kugira tubivuge, kugira ngo mwumve Imana ibyabona yagiye iratora, kugira kubigiye kuba abazisanga bapfuye bakisanga ikuzimu, kandi bibwira ngo twarabaririmbye, bibwira ngo twarabasenzi, bibwira ngo nari pastori. Ukaba pastori uri umunyamoko, ukaba umusenzi uri umuhutu, ukaba umusenzi uri umututsi, ukaba pastori uri umuhutu, ukaba pastori uri umututsi, ukaba mwungere uri umuhutu, ukaba mwungere uri umututsi. Ibyo byose nibyo rero Satani yabatezemo agatego. Mutihanye bayi Imana irabasezeye, bisaba ko mupfukama. Kandi Imana rero ntushobora kuyihenda ugenzirize nyinshi ngo wihane kubera ubwoba. Iritegereza imbere muri kazoza hiwawe, ejo uzoba umeze gute. Imana idufashe idutabare cyane. Rero nagira mburire abantu Satani yahenze bakinjira muri systeme y'imigambwe, ukaba ku ruhande rw'abatutsi, ukaba ku ruhande rw'abahutu, kandi witwa ngo uri umuntu w'Imana, witwa ngo uri umuririmbyi, witwa ngo uri pastori, witwa ngo uri umusenzi. Wewe urasezerewe nutapfukama ngo wihane. Imana idufashe idutabare cyane. Ibi byose ni urukundo Imana ibakunda, kugira ngo mwivumure, kuko abagiye kurokoka n'abantu b'abapagani babirindagiramwo. Imana yitegereza imbere ikacibona ingene bazobisigurirwa bagapfukama bivuye mu mutima ati by'ukuri n'ukuri turumvishe ko Satani yari yaraturiganyije, none rero turapfukamye turasenza Imana. Ubu guhera no munsi turabarundi, none rero Mana nuduhindure ihanga ryawe ryera. Ariko uca usanga wewe warigeze iminsi miremire wibereye muri korari, wibereye uri mwungere, wibereye urinde, uri pastori mu bikorwa by'Imana, mugabo mu mutima uri umuhutu, mu mutima uri umututsi. Ibyo rero Imana byarayishabuje, kuko ngo umuntu w'Imana yahamagawe kugira ngo abe akarorero. None Imana irakubaza kino kibazo,
none mu ishengero ko hinjira abanyamigambi menshi kandi ho byabananiriye aho mwocira kugira ngo mubahanure babe umuntu umwe n'ab'Imana yari yaratoranije kugira ngo babyigishe, muca mugenda mubazivya ngo ibyo bintu ngo leta yo kidukurikirana mutanguye kubivuga. Ibyo byose byahashavuje Imana, birayirakaza cyane, kuko Imana yari izi ingene izokitegura igihugu cy'u Burundi abantu bakigishwa ibintu bikomeye, ariko abo bantu mucamura bazibira mubima abantu ingene bovuga. Hariho n'abazungurutse mu gihugu mutahaye ijambo kandi bari bafise ingene bashobora kwigisha ishengero, kuko iby'Imana yabacishijemo kugira ngo babwire abarundi bose bumve ko ata bwoko buriho. Ariko wewe barakuzi, no mu mugambi urajamwo barakuzi ko urumparticipa muri prona cyangwa muri CNDD-FDD, nyamba ari Frodebu, nyamba ari indi, barakuzi neza kandi nabo ubwabo barakuvuze kuri umunyamugambi wabo, kandi n'abakristo barakuzi. None wumva wewe wari kubohora ishengero gute? Imana idutabare. None wewe ko mwishengero haza abafrodebu, hakazayo aba FNL, nyamara aba FNL, hakazayo abasendedefdd, hakazaho n'abandi b'imigambi myinshi, ukacuhagara haje imbere umuntu w'Imana ategerezwa kuba impartial, nta mugambwe bamwo, nta bwoko bamwo, n'umuntu Imana yatumye kugira ibyo bintu, n'umuhuza wa bose, yari umuhuza wa bose mu rusengero. Ariko ukaca usanga mwinjiye, mumaze kwinjira muca mutera n'abanyamigambwe kwinjira muri porogaramu y'Imana, muba mubakwegeye inkota nabo. Imana idufashe, kuko ngo mu byagezwe by'igihugu hariho ibwirizwa rivuga ngo le Burundi est une république unitaire, indépendante, souveraine et laïque. Ako kantu rero ngo Imana nizobirikira cy'urubanza abanyepolitike kadobafata, nuvuga le Burundi est une république indépendante et république unitaire, indépendante, souveraine et laïque. Uburundi ngo ni igihugu kimwe rudende, igihugu kimwe rudende kikukiye, umva, kitavogerwa, souveraineté, kitavogerwa, laïque, kitegamiye idini na rimwe. None mwe abanyepolitike mwe ko mwivanze n'ibintu by'Imana, Imana mugiye kuyicikirahe, kije kubikuraho byose. Mu Burundi nta mugambi uzosubira kubaho, mu Burundi nta budumbi bw'imigambwe buzosubira kubaho. Hazoba ico Imana yateguye mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi nta moko, nta muhutu n'umututsi azosubira kubaho. Hazobaho ihanga rimwe ryera ryitwa abarundi, ihanga ry'Uhoraho Imana yahezagiye. Imana igitabare, idufashe cyane. Mwarivanze n'amadini, muba nka Sawuli yivanga mu by'Imana ngaza gutanga ikimazi. Kubera iki? Kubera umukozi w'Imana yatevye gatoya, Uhoraho acamubwira ngo aje rero, acamushyira ku muvumo ukomeye. Imana idufashe, idutabare cyane. None rero bene data, iyi niyo mburi yanyu, umwe wese yiraba. Ni ibintu birebire bisaba ko umuntu apfukama agasenga. Ni ukuvuga icyo wahawe n'ubuhutu, Imana iraje kukikwaka. Icyo wahawe n'ubututsi, Imana iraje kukikwaka. Shiti niwapfukama ugasenga, ukinginga Imana, timana nkura ku muvumo. Nyamba
uri umushinga amateka wabuhawe n'ubututsi uragaba wikure ko uwo muvumo. Nyamba uri umushinga amateka aho navuze ibintu bigenda bibangabanganwa, je sindi mu budumbi bw'imigambi. Nyamba uri umushinga amateka wabuhawe n'ubuhutu aho uragaba uri muri systeme barakwinjije ntavyo wamenye, n'ubu bwenge satani yakoresheje. Nyamba uri umushikiranganje, nyamba uri ikintu ki ukaba wagishizweko n'ubuhutu cyangwa ubututsi, uragaba. Imana yahagurutse kugira ngo byose ibitunganye neza. Ico kubera cyiza, umvira ijwi ry'Imana wikureho umuvumo w'ubuhutu n'ubututsi, kuko icyo wahawe biciye mu bwoko bigiye kucakwa. Icyo wahawe cyose biciye mu buhutu cyangwa ubututsi uragisezerera. Nyamba udapfukamye ngo wihane. Twasomye ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti, mwana w'umuntu, erega ab'inzu ya Isirayeli baravuga ngo ibyo weretswe bizoshika iminsi yigiyeyo, ngo kandi ubura ngo ibizoba hashize igihe kirekire. Mwabyumvise, abantu baramenyereye Imana, ariko igihe rero niko bagiye kubona Imana ibigiye kuba ku muntu w'umurundi ahari hose. Ntiwijya kara ngo jewe ngo nibere muri Australia ngo ngira nibizoba mu Burundi ngo kuhara abarundi benshi, ngo jewe ngo nibereye urumva ngo muri Europe ngivyo ntibindaba, ngo nanje urumva ngo nibereye muri Etats-Unis d'Amerique ngivyo ntibindaba, urumva ngo je nanje ngo nibereye no muri Aziya ngivyo. Wewe nk'umurundi wese ari nico kizotangaza abantu, gituma abantu batinya Imana. Nuko yari iyo mburi rero, ibi ni bimwe mu byatuma umwami w'abami Yesu Kristo ashaka nyene kumvuta mu gitabo cy'ubugingo, kuko nase kuvuga ngo mpaguruke mvuge, kuko naca niyumvira ati none ibi bintu jewe bizogenda gute. Documentation y'igihugu cy'u Burundi izotangura impige inyirukeko nka canuma, ariko kuvaho umwami Yesu Kristo byose abinyeretse neza uko bizokurikirana, naciye mpaguruka ndemera ndavuga. Hako rero Imana ifuta mu gitabo cy'ubugingo, nemera guhagararira Imana nkayivugira, kugira ngo ntihagire umuntu wese yitwa umurundi azoronka icyo yireguza imbere y'intebe y'Imana, mu gihe bazokwisanga bapfuye bagahindirwa mu badayimoni, kuko gushikiza isaha ntabaraja muri Gehenomu, abafise ibibanza bashikiramo ikuzimu, ari mu badayimoni bakaba baragushinyagurira, arahandi hateguwe umubabaro ukaburashikayo babazwa. Aho naho Imana itarahaguruka ngize kubacira imanza. Tuzovugana n'impamvu Imana izoza guca imanza. Iki kibazo abantu ntibacibaza ko ngo urumva nanje nubona Imana yangiriye, wo kwibaza nawe ukibaza uti none Imana izorinda guca imanza gute kandi abanyabyaha bazoba bibonekeza? Iki kibazo abantu bagenda baravuga ngo yuko twese ngo tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, ngibaza kugihabwa baca bamenya ko ibyo bariko barigisha atari byo. Yesu Kristo adufashe, adutabare, aduhe umutima wo kumwumvira no kumutahura. Imana ibahezagire cyane. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire.